Eric Jim turakuramukije ariko no munsi tubona umenga mufise ibidasanzwe twari tubamenyereye muri sare mukorera muri sare gym ariko no munsi mwaduhinduriye turi ngaha kuri Mutima Beach vyifashe gute no munsi Uburundi buriko burikukira nkuko mubibona umunsi tariki ya mbere kwezi kwindwi no munsi udasanzwe cyane aho twibuka intsinzi yo kwikukira. Rero je ndahimbawe cyane kuko sport nari nsanzwe ndagira gihe cy'isaha 5 ariko uyu munsi nifuje kwigira kuri plage. Murabona yuko turi relax, abantu murabona yuko bahimbawe bari ku kiyaga bari ku mazi bariko baraganira. Mumiyo ntumbero rero nashatse yuko tuza ngaha kuri Mutima Beach kugira ngo dukore sport tutari tumenyere gukora muri sare. Ni kuvuga umunsi twagize sport en plein air, sport sur la plage. Rero ikintu gihimbaye cyane baryohewe kandi bari babinsabye kuva kera vraiment. Ati none coach wacu directeur nta kuntu woduhindura ikibanza tukagira sport mu kindi kibanza aba tukaryoherwa tukicara tukamenyana. Nibire mubona biriko birabera ngaha kandi mwabonye yuko abantu basidukanye niyo naryohewe cyane n'abaje kudushigikira kuko ni intsinzi idasanzwe mu buzima bwanjye bwa sport. Nk'umuhinga mu byo kwinonora biza guhindura iki paraporo ya bimwe twari tumenyere muri sare dukoreye kuri plage? Mu bisanzwe Lomilier ikibanza kire influence cyane gose. Ubwa mbere abantu bavuye muri salle de sport bakaza kuri plage bakabona aya mazi Imana yaheza igihugu cyacu cy'u Burundi birabahimbara cyane gose. Mugira kabiri baryohewe cyane nuko bagiye barabona n'abandi bantu bari barahevye sport. Hari abantu batari baheruka muri salle de gym bavuze bati natwe tuze kuryoherwa hamwe n'abacu. Umva ntibahevye sport babishaka ariko bavuze ati reka aho tubasimbire natwe tuze kuryoherwa hamwe n'abandi. Rero mu bintu bya sport bikuru sport iragabanya amastress. Rero iki kibanza kiradestressa. Kigira kabiri mwabonye ko twagize sport ya cardio ku musenyi. Twavuye hari umusenyi muke tugenda hari umusenyi mwinshi. Kuvuga umuntu agira entraînement ku musenyi kusanga komeye cyane. Hajya rero twakoze entraînement. Iwaze kuturaba ejo canke ejo. Dosanga dusimbira mu kirere cyane ko tuvuye mu kindi kibanza. Twagize amahugurwa twagize imyimenyerezo idasanzwe ku musenyi. Hagati aho twabonye n'abagira imyimenyerezo isanzwe, harabakinye football, harabakinye volley, harabaryoherwa mu bwato. Bijya byo inyuma y'ivyo mwari mwateguye byo biza gufasha iki? Ubusanzwe iyo tugiye muri salle de gym amatara y'abantu tuyamenya. Ubu nabonye abantu bakina volleyball, sinzi ko bazi gukina volleyball. Nabonye abantu bakina football neza, sinzi ko abantu bazi gukina football muri salle de gym. Nabonye n'abazi koga naje mubonye ko notse. Abantu banje bahora bumva yuko ntwara abantu hanze koga bari bazi ko nzi koga. Rero turafite amatara y'inyegeje ariko tugiye mu kibanza nk'iki amatara yacu araboneka cyane. Rero urabona ko twagize sport itandukanye. Twagize amaje d'intelligence de réflexion, twagize amaje atari make mwabonye abantu bazi kwiruka mu mifuko. Aba sport tene bahora babona. Rero nahimbawe cyane. Nutuganuke ngo twatanzwe. Ego bisanzwe naryohewe hama natanga amabonema. Nafashe babiri ba mbere ndabaha abonema yo muri sport. Kubera bagize competition baratsinda. Bisanzwe umukinyi wese arakeneye motivation. Rero ngubu nasubira kuvuga ati sohoke ntanga ivyimenyerezo uko nari mfise mu mutwe siyo natanze. Nahise myinshi. Bazonigana kugira ngo bayikore kuko babaye motive. Ego kwa Eric Jim hari bishasha tuguma tubona no munsi hari bishasha ibi. Kwa Eric Jim bishasha biruzuye. Urana ko amasport tuza turavaria. Ejo ndi mwarafashe sport ya hit kuri step. Mwarafashe sport ya gym tonic. Mwarafashe step. Rero turashaka kwiyagura. Mu minsi iza dushaka kugira sport ya step kuri plage.
sokoresha ama step kuri plage kuko navyo biba bihimbaye cyane. ariko abantu baguma biyongera uko bukeye uko bwije kwa Eric Gym akabijyanye zina ushira mu bantu nakaye ko tuzi hari amasare menshi bashobora gukora bakoreramo ibintu bya gym nkuko nyene. Ubwa mbere ni kubera Imana niyo igaba, Imana niyihezagira kandi Imana ntiyisubirako. Hariho umuririmbyi yavuze ngo ninde yovuma uw'Imana itavuma. Je rero Imana yarampezagi n'ibirindi biri inyuma, ahubwo niko nimvira kwagura sare zo ruhashira abantu muri sare. Narahezagiwe niyo mu ncamake kuko urumva izi sport nkuko bivuze abandi bose barazikora. Ngabo jewe natanguye gym mfise abantu benshi, n'ubu mbona bandanya mfise abantu benshi bita aba sport yanje. Rero ndashaka ko mfise ibirungo sije no vyivugira byovuga abandi, mugabo nuko Imana yampezagiye kandi Imana ntiyisubirako. Kumbure dusozera utera kamo abakunzi bawe akahe canke abakunzi ba gym muri rusanga akahe? Abantu banje ngize iminsi ndababwira muri salle de sport, ndababwira ngo kora sport gatatu mwisomene canke karenga kugira ngo mugumane umubiri mwiza, kugira ngo mugume muri strong, kuko iyo abantu basiba baratakaza endurance bwa mbere, baratakaza coordination, baratakaza vyinshi, kandi iyo abantu basiba ntibagire gatatu mwisomene za ngwara zabo ziragaruka. Yantrete bariko barakora kuri umubiri wabo bikingire batarahagiri kare bisubira gukunda kuko bariko bari kwegera indwara. Mbwira abantu ntibakore sport kandi ntibaharare ngo baharare ahantu. Umuntu yifuza ku muganga mwiza, abantu bamenyera umuganga mwiza ntushaka kumuheba. Ndabahamagariye kuzagira sport kwa Eric Gym. Ego kwa Eric Gym ni he? Kwa Eric Gym ni Avenue de la RDC, dukunze kuvuga ngo ni ambassade ya Congo, iri hejuru sare ya Zebra na Famille de Papi abadanazi mikati. Ni sare iri hejuru, waciye mwijoro hari foto yaka ariko na adresse yanjye. Nimero ziwanje hariho limitere 61 00 52 72, hariho na 79 944 448. Eric Gym tugushimiye. Murakoze cyane.